Bonjour, nizera yuko mukomeye aho muherereye mwese ndabaramukije kandi nizera yuko abari ngaha muri Canada mudakanye cyane n'abari mu yindi micungararo nizera yuko mumeze neza. Uno mutuza kuvugana ku kintu kiri très important kandi gikomeye cyane. Video ishobora kuba ndende munyihanganire ariko nibaza yuko ari ikintu kituraba kandi gishobora kudufasha mu mirimo yacu ya misi yose. Alors biragaragara yuko ikintu novuga le professionnalisme yoba itugora cyane cyane twebwe abarundi dutuye muri Canada. Eske ivyo bintu nivyo? Eske ayo makuru niyo cyane? Nivyo tuza kurabira hamwe muri video. En parlant du professionnalisme, niki? Comment on peut définir ça? Ndafise un petit document nateguye ngaha anye iduha nkama définition ashika kurabiri atatu gutyo reka ndazibasomere. Il dit le professionnel est une personne spécialisée dans un secteur d'activité ou exerçant une profession ou un métier. Il ntabwo yanunguye cyane naronde yindi imbwira iti le professionnalisme caractérise la qualité du travail de quelqu'un ayant de l'expérience. Ni ntabwo yanunguye cyane kuko ninjana aho nshaka gushika. Ariko yingiyi yambwira iti le professionnalisme est la capacité à assurer un engagement envers la société et à répondre à ses attentes. Inye ni kandanda inye iranjana aho nshaka gushika. Le professionnalisme est la capacité à assurer un engagement envers la société et à répondre à ses attentes. Mazimisi ndondera makuru kucerekeye kino kintu, nganira n'abantu benshi, mvugana n'abantu benshi kucerekeye kino kintu, hama dusanga ku vy'ukuri abarundi n'abantu bari très professionnel mu bijanye n'akazi hano muri Canada. Uraraba mu makompanyi menshi uhuriramwo n'abarundi, abarundi bari ku masaha cyane, bari vraiment ku masaha kandi sagaseseshwa rumuri. Abarundi turi ku masaha cyane kuvyerekeye ubuzi bwacu bwa misi yose. Ariko eske kuba professionnel bikenewe mu kazi gusa ubye birakenewe no mu buzima bwa misi yose? Aho nahawe kwiyishura. Kuba professionnel eske turinda kubigaragaza mu kazi gusa ou bien ni ngombwa tubigaragaze no mu buzima bwacu bwa misi yose? Aho niho haje inkuru nagiye kubaronderera na makuru aturaba twebwe abarundi. Ndiko mvuga yuko abarundi turi très professionnel mu kazi koko nivyo kuko hari abaduzwa amagrade, hari n'abayadugijwe muri iyi sama iheze kandi ndisuri ko hari n'abandi bazoyaduzwa muri sama cyangwa muri hiver même kuko abarundi turubaha cyane akazi kandi twama turi ku masaha hano muri Canada. Je veux dire Burundi ça fait longtemps, je sais pas, mais hano muri Canada turubaha cyane, turubahiriza cyane akazi kacu. Imbere yuko nshika mu kuganira canke mu kuba am exemple kuvyerekeye professionnalisme y'abarundi hano muri Canada, turaza kuraba ikintu cotuma umuntu aba etikete yuko atari umuprofessionnel. D'abord umuprofessionnel n'umuntu muhanye rendez-vous ashaka kwisaha muvugana ikintu agikora, n'umuntu w'ijunja n'ijambo, n'umuntu novuga yuko ariyumvira ku bandi. Bien sûr umuhaye igikorwa agikora ku masaha, muravugana deadline hama akaba yagikoze
ashika ku masaha haba mu kazi haba kuri église haba muri rendez-vous je sais pas n'importe quel rendez-vous sortie dîner souper je sais pas quoi muri mariage n'umuntu quand il a promis quelque chose agikora uyo muntu twumvita yuko ari mu professionnel sivyo kuko professionnalisme yiwe ntihagaze juste ku kazi akora mais no mu buzima bwa mission c'est la personne elle est professionnelle. Alors turabe ibintu vyotuma umuntu aba étiqueté yuko atari professionnel. Aha turabona par exemple un manque de professionnalisme. Nkukomeje kubivuga umuntu aheza akazi ou un projet en retard. Umuntu ari mal préparé à une réunion. Umuntu novuga yuko une personne qui perd son temps en commérage, je sais pas, au travail, ivyo quand même nibaza yuko bibwirwa wenshi bikumva bene vyo. So tuza kwibaza cyane kuri twebwe abarundi nababwiye yuko video ishobora kuba ndende muranyihanganira ariko nibaza yuko ni kintu dukwiye kuganirako kandi tukagikizwako. Ego mwavyumvise ibintu bishobora gutuma umuntu aba étiqueté nk'umuntu adafise atari professionnel. Hama tukivuga kuri ico kintu abarundi kuvyukuri sinzi abarundi tumaze kuvugana nabo kenshi n'abantu sinzi je franchement biratugora abarundi kuba professionnel. Pourquoi je dis ça? Murashobora guhana rendez-vous n'umuntu w'umurundi babwiye kuza kuvuga cyane ku barundi gusa abandi hanyuma twebwe d'abord mu kirundi hari umugani uvuga gutya ngo uja gukira ingwara arayirata hama koko uja gukira ingwara arayirata. Mu barundi urashobora guhana rendez-vous n'umuntu igituma avuga yuko abarundi tutari professionnel. Urashobora guhana rendez-vous n'umuntu mukavugana 15 heures. Ok, tuzobonana ejo 15 heures. Hey, métro à 3 heures. Ok, ça marche. Bye. Bukeye, la personne, ou kitegura ukagenda kuri point de rendez-vous, mwavuganye 15 heures, la personne akaca ku téléphone à 15 heures, et ngiye muri douche. Ok. Twavuganye yuko duhura 15 heures. Hama 15 heures, wewe niho ugiye muri douche. Wibaza yuko uza gushika kuri station à 3 heures, à quelle heure? Tu vois, utuntu benutwo ugasanga bitumye umuntu akwiyumvamwo nabi, bitumye umuntu akufata nabi, yashitse ku isaha hama nawe uraje en retard, ugize retard ya 1 heure, ugize retard ya 30 minutes, ugize retard ya 20 minutes. 20 minutes, 15 minutes, pour nous les Burundis, on trouve ça normal, tu vois, parce que des fois on se dit, ah c'est un frère, tu vois, oh c'est ma soeur, oh je sais pas, c'est mon pasteur. Mais non mon ami, il faut savoir yuko, umuntu yarinze ashika kwisaha, ubwirizwa nawe gushika kwisaha. Kandi mwahanye gahunda n'umuntu, turahura kuri no saha, il faut ushika kuri yo saha. Sivyo? Hama hari kindi kintu kigora abamama munyihanganire ndazi yuko bitoroshe kubufisa abana kubufisa umugabo kuburi ura prepare ibintu byo muhirani ki je sais pas quoi. Par exemple ufise urubanza hama ntufise umuntu usigira abana ntufise umuntu usigira abana kenshi hari ibyo twita abanunu rero ugafata umuntu cyanke nkuko